Mwiriwe neza kaze mu makuru atekanye ku ikirere kizoba kimeze kuri wa Mungu igenekerezo rya 8 ruheshi mwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Gitega, Mwaro na Bururi aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe ikirere kirimo ibicu vyinshi mu ntara za Bururi, Rutana, Kayanza, Ngozi, Kirundo hamwe na Muyinga. Mu zindi ntara hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoranga ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo bizoba biri kuri dogere Celsius 31. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:04 rirenge igihe cy'isaha 12. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mwateguwe n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.